ivy'isukari nivyo nagira mpereze ko ntanga n'umuco rero mwiza. Izo toni 15 tumaze kubona yuko abadandaza 64 atazoboronka, mu nyuma muri sosumo bambwiye bati urya nizo 15 toni gusa tanga. Turavuga nti none 15 toni tuzitange gute? Twace duha abadandaza batatu baraja kuzitora. Mbere ico gihe naci imbere yaho narivuye muri mission tuvuye mu Uganda. Ndavuga nti zitore abadandaza batatu nibo twace duha, kuko muri aba badandaza harimwo abaronka 5 toni 6 toni, candabaha abadandaza batatu 5 toni kugira bazitange. Amazina rero ariho muri sosumo. Urumva warabahaye bace bitanira muhiri wabo. Isukari turabaha tuyibahaye. Oya warakurikiranye ko isukari yahetse wene igihugu bwa mbere nico ca mbere gadukeneye. Isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi, kubera igisagara ca Ngozi ari kinini. Igisagara ca Ngozi nico kirimwo le consommateur, niyo bamaze gutekera bace bayitanga muri quartier. Hariho n'abashinga amateka ico gihe bari yaje twahaye igisagara ca Ngozi gusa, kuko bari hari muri fe y'ukwezi twace duho igisagara ca Ngozi kugira abandi tuzoce tubaha y'ukwezi k'umunani mu makomine ibonetse, kuko hari amakomine usanga isukari tubahaye itore zibiri batayiheza. Turavuga tuti mois d'août tuzoca duha abandi makomine kugira caba priorité, kuko yari baye nkeyi par rapport ya 200 tons. Abo bo mu gisagara ca Ngozi abo batatu ni muze ngaha abayirose iyo sukari abo batatu ingo ngaha. Abo bayitoye ntibari ngaha kubera bari mu gashi barabafasha. Murumvise